inama nkuru y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu irababajwe cyane n'amajambo y'incamugongo yashikirijwe n'umukomiseri Ismail Shergi ajejwe igisata c'amahoro n'umutekano mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama y'umutekano ya ONU yabereye i New York igenekerezo rya 14 ruheshi uwo mwaka. Bwa mbere ivyavuzwe na komiseri Ismail Shergi ku Burundi ntibihumuriza. Komiseri Ismail Shergi yarerekanye ishaka ryo gutyoza igihugu c'u Burundi avuga n'ishavu ryinshi yerekana ko igihugu c'u Burundi kiri mu gihe ca politike n'umutekano giteye ubwoba. Mu kubishibangira harerekanywe amasanamu y'imigumuko yo mu 2015 kandi isi nzima ishobora gushinga intaye ko amahoro n'umutekano byiganje mu gihugu cacu c'u Burundi. Dutere akamu abarundi bose, baba bahutu, baba batutsi canke abatwa, baba abakuze canke abakiri bato, iyo bava mu mihingo yose, baba abakatolika ca abaporoti canke abayisilamu, baba abatunzi canke aboro, baba abari ku butegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ko kubitiza agatima mpembero y'igihugu cacu cavuye bagaheza bakagwanira intahe y'ukwikukira bagashira imbere umutima wo gukunda igihugu uko imboneza zatuboneye izuba zabikoze kuri Mwezi Gisabo, kuri Rwagasore Ndadaye, eka nejo bundi mu 2015 igihe abansi ba demokrasi n'ubwigenge bw'u Burundi bagira batembagaze inzego zitorewe n'abene gihugu.